uyu mugabo mubona niwo muvugishwa w'Imana, Imana y'ukuri. Yariko arigisha mpwemu w'Imana aramuzira, aramubwira, aba bantu ubona simbanezererewe kandi n'urushengero sindagwemera, kuko banyegeze ivyaha vyabo mu mitima. Ati ngiye kukugurira amaso y'impwemu kugira ushobore kubona ibibera muri uru rushengero n'ibiriko biraba. Amuguruye amaso abona uruyoka runini mu rushengero ruje. Aratangara cane, ariko urabona abakristo bo nta na kimwe bashobora kubona, kuko bari impumyi mu vy'impwemu. Pasiteri nawe nta na kimwe ashobora kubona, we yaguma avuga gusa yigisha. Akazi k'urwo ruyoka ni gushira ubumara mu mutwe bw'abakristo kugira ntibashobore kumva ijambo ry'Imana ry'ukuri, kugira ntibashobore kwihana, kugira nubwo pasiteri yovuga gute ntibashobore kumva, bamenye yuko bakijijwe kuko baza gusenga. Aha rero nubwo wari bavuga gute, kubera ubwo bumara inzoka yabasizemo ntibashobora kumva. Murabizi ari ahantu ugenda mu rushengero ukananirwa kumenya yuko ari urushengero rw'Imana, ukananirwa kumenya yuko ari amaklabu. Ako niko kazi kanyu, kugira ntibizere, ntibagire umutima wo kwihana, kugira gume banezererwa n'amajambo aryoshe. Rano muvugishwa nabibona wenyene, abasigaye bose nta na kimwe bazi kiyo kirendereya, kubera yiki bari mu vy'umubiri badashobora kubona ivy'impwemu. Pasiteri naguma abandanya nta na kimwe abona. Gihezeze akazi kaco kirigiriye, imisiyo irarangiye. Umugabo nawe wasigaye atangaye umuvugishwa.